Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Muragaye nema y'Umukama wacu Yezu Kristo, urukundo rwa Mana Data n'ingabane ya Mutima Mweranda. Mwiriwe neza mwese. Turabahaye mwiriwe na mwebwe turiko dusangira iki gisabisho mugikurikira kusamirizi zanyu. Dukengurukire Umukama asubiye kuduha guseruka mu nyonga ziwe. Ryamara iteka ridasanzwe ushobora guseruka imbere y'Imana. Uyu munsi turaza kumva ukungene Yezu Kristo mw'ijambo ryiwe agira ati mutima hazozira azobahishuka ukuri kose. Tumusabe kugira ngo agume atunagura muri uyo mutima, kugira ngo ku ntambuko z'ubuzima bwacu tugume tugenda tugana gushikira ca gihagararo c'umuntu abushitse imbere muri twebwe. Niwe mutima duherekeza mu buzima bwacu kugira ngo tugume ku nzira ya Yezu Kristo. Kuri aho hose twamugambarariye uyo mutima, tugashima kugamburuka ayandi majwi adutwara kure ya Yezu Kristo. Tubanze duce bugufi dusaba ikigongwe Mukama. Warungitswe gukiza bigaye, Mukama tugirira ikigongwe. We waje gukebura abacumuzi, Kristo tugirira ikigongwe. We wicaye iburyo bwa Data ngo utubere mu ngoro, Mukama tugirira ikigongwe. Imana rugira vyose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu vyose duha ubuzima bw'amahoro. Dusabe. Mukama niwe wuha kwemera umutima wo kwipfuza bimwe, tabaza igihugu cawe gukunda ico utegereza no kwizigira ico wabemereye, maze muri aya mahindagu y'isi imitima yacu ishimikire nyagushimikira hari ubuhirwe bw'ukuri. Tubigusabishije Yezu Kristo umwana wakaba n'Umukama wacu, Imana musange ubuzima n'ingoma hamwe na Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Ibyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Muri irya minsi abapagani n'abayahudi barongowe n'abatware bagomba kugirira nabi Pawulo na Baranaba no kubatera amabuye. Abatumwa babibonye gutyo bahungira mu bisagara bya Likoniya, Ilistre, Iderbe no hafi yaho, abariho bigishiriza inkuru nziza. Ilistre hariho umuntu yamugaye amaguru agacika nk'ibiti. Yari yavutse ari kimuga, ntiyari bwigere atambuka nk'abandi na rimwe. Yari yicaye yumviriza ingene Pawulo yigisha. Amwitegereje kandi abonye ko afise ukwemera kumukiza, Pawulo aca ashirijwe hejuru amubwira ati, va hasi uhagarare. Buno nyene ca kimuga kiva hasi kirahagarara, gitangura no gutambuka. Abanyalikoriya babonye ivyo Pawulo ahejeje kugira baca bashirijwe hejuru mu rurimi rwabo bati, Imana zitumanukiyemwo zishushanije n'abantu. Baranaba bamwita Zewusi, Pawulo nawe bakamwita Hermese, kuko ari we yigisha cane. Umusaseredoti yashinzwe Zewusi wo kw'irembo ry'igisagara ahazana ibimasa bisharijwe ngo abitange ko kwinkuka. kandi ivyo vyari
vyabigiye inama n'ishengero. Pawulo na Baranaba ngo baze kuvyumva batabura ivyambarwa vyabo, hanyuma baca biruka imbere ya rya shengero baribwira bati, emwe mw'abantu mugira iki ngaho? Na twebwe turi abantu nkamwe, abatumwe kubigisha guheba vya bigereranyo vyose bitagira akamaro, kugira ngo muhindukirire Imana nzima, iyo yaremye ijuru n'isi, ibiyaga n'ibirimwo vyose. No kuva kera yararetse ibihugu vyose ngo bikurikire inzira zavyo, ariko nticayibujije kwimenyesha ku vyiza yakora, ikabaha imvura n'ibihe bimera, canke ikabarosa ivyo kurya n'ibindi bibatera akanyamuneza. Barahaboneye amakuba kugira ngo babuze iryo shengero gushikana izo mbagwa. Iri ni ijambo ry'Imana. Ntubigirire twebwe Mukama, yamara ninahaza izina ryawe. Ntubigirire twebwe Mukama, yamara ninahaza izina ryawe. Ntubigirire twebwe Mukama, ntubigirire twebwe, yamara ninahaza izina ryawe, kubera urukundo rwawe n'ukuri kwawe. Ni kuki abapagani botwiyaga umugani ngo, mbega Imana yabo iri hehe? Ntubigirire twebwe Mukama, yamara ninahaza izina ryawe. Imana yacu yo mw'ijuru ikora ivyo ishaka vyose. Ibintasi vyabo vyacuzwe mu zahabu n'ifeza gusa, nivyahinguwe n'abantu. Ntubigirire twebwe Mukama, yamara ninahaza izina ryawe. Muragahezagirwe n'Umukama, we yaremye ijuru n'isi. Ijuru ni iry'Umukama, ariko isi yo yayigabiye abana b'abantu. Ntubigirire twebwe Mukama, yamara ninahaza izina ryawe. Mwazukanye na Kristu, rondera ivyiza vy'ijuru, aho Kristu avyagiye iburyo bw'Imana. Mukama, inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Nahazwa Mukama. Muri rya misi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, uwakira amabwirizwa yanje akayazigama ni wa nkunda, nawe unkunda azokundwa na Data, nanje nyene nzomukunda nongere ndamwimenyeshe. Yuda atari Isikariyota amubwira ati, Mukama, bite ko ari twebwe uza kwimenyesha atari isi? Yezu aramwishura ati, uwunkunda azozigama ijambo ryanje, na Data azomukunda, duheze tuziwe tumugire ingoro yacu. Utankunda ntazigama amajambo yanje, bisubiye iryo mwumva mvuga si iryanje, ni iryo Data yantumye. Ivyo ndabibabwiye tukiri kumwe, ariko wa Mutabazi Mutima Mweranda Data azorungika kw'izina ryanje, niwe azobigisha vyose,
yongere abibutse ibyo nababwiye byose. Nitwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu kuzirikana aya majambo y'Imana, nagomba tugaruke kuri iyi nyifato tubona aba batumwa ba mbere bagira igihe cyose bariko barahamwa, bakirukanwa mu gisagara kinaka bagaca bandaniriza mu kindi. Turayikuramwo inyigisho nziza cyane y'ingene natwe twoshobora kumenya mu ntambara tugwana zo kugumya ubuzima bw'Imana muri twebwe no kubandanya tumenyesha Kristo, kuko kumenyesha Kristo urukundo rwiwe, inkuru nziza yiwe, bigize ubuzima bw'umukristo. Si ikintu umenga ni nk'ikintu c'igikonkano patira gutumirira canke muri ronuvo bagutumirira. Biri mwibatisimu yawe, bigize ubukristo bwawe. Ku mukristo ahari atabandanije ashingira intaye Yezu Kristo, ntaba ariko aritaba kakamu Yezu yasiga aduteye twese, asubiye iwe kwasa akagira ati, kw'isi yose mushikiriza inkuru nziza ikiremwa cose. Ukuyishikiriza ababa bamaze kuyumva no kuyishikiriza ababa batarayumva. Paulo na Baranaba rero turabona inyifato bagira. Turumvise nkaha ingene Abayahudi basubiye kuvyura umugumuko babirukana, hanyuma nabo ngo bagaca bahungira mu bisagara vya Likoniya, Iriske na Derbe. Ijambo ry'Imana rigaca rigira riti ngo haba ariho bigishiriza inkuru nziza. Bariko barahamwa, bariko baragwanywa, birukwako, bakwa no kwicwa. Iyo turiko turavyumva uko hari igihe tuvyumva tunyaruka, ntiduce twishira mu kibanza cabo igihe barimwo, igihe caho ubwo bukristo bushasha baheruka kwakira mu rupfu n'izuka vya Yezu Kristo bwasa n'ububangamiwe, bukabangamirwa n'ibitero vy'abantu batashaka ko Yezu Kristo amenyekana. Kandi bari abantu bari bakiri bakenya, nta nguvu nyinshi bari bafise uretse izo nguvu za mutima mweranda ziri muri abo bakenya bagitangura. Kabona ko ari abantu bitanga rwose, bagahereza ko ubuzima bwabo kugira ngo iyo nkuru nziza itebe ifate, yakigwe, yemerwe mu bantu, mu kibano no mu ntwaro z'ico gihe. Yari intambara ikomeye cyane. Paulo na Baranaba rero bagahungira muri ibi bisagara vya Iriske, Derbe, Likoniya. Mbere ukabona ukungena Imana ibaherekeza, igaherekeza ijambo ryabo n'ibitangaro. Ikintu dutangarirana cane cane, ubona ko ari igikorwa ca mutima muri bo, ukungene bashitse aho hantu ntibameze nka kumwe kundi tumenyereye impunzi zica zija ngaho zikiyugumbira, zikaguma gusa zijogota, gasanga ubuzima busa nk'ukumenga buraheze, karabaye. Barindiriye gusa gutega amashi abagira neza baza kubatabara, ahubwo nibo bahinduka abagira neza b'igihe cabo. Aho bashitse bakahashira akanyamuneza kukubiba inkuru nziza, kukubiba inkuru nziza. Abantu baca baja ngaho bakituna bugatondera, yo baragowe, bariko babirukako n'impunzi. Oya, siko biyumva. Barimwo ububasha bw'ubuzima budashobora guhagarikwa n'ababirukako, nabibaza yuko bashobora guhagarika iyo nkuru nziza. Ego ubwo uyu munsi twebwe dutwaye Kristo n'ijambo ryiwe, turumva ko dufise ububasha bwo kugirira neza iyi si, tukazana akanyamuneza gashasha aho abantu usanga umenga barijiwe no gusenga ibigirwamana.
sinzi ahantu namye mu bantu bariko barakora ahantu nkabumviriza bayaga, nabumvirije umwanya muremure, sanga inkuru zabo ni inkuru ziguma zigaruka ku bintu by'imishamirano mu kibano, aba babaniye nabi, aba na bariya bapfuye na biriya. Bumvirije mu mwanya nabumvirije nko kuri 99% y'ibyo bavuze, by'ibyo bayaga, ntibamenya ko ndi hafi yabo ndabumviriza. Ni ibintu bijanye gusa n'ibintu byo gutana mu mitwe, inzankano, ibintu bibi gusa. None yumvira nti burya turacafise igikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza, kugira ngo iyo mibano y'abantu yose isubire inyengeterwe n'umutima w'inkuru nziza. Murabona ingene n'ubu biriko biravyuka kubera ibintu vyama vyaduciyemwo bikadukanga umenga ntiturafata igihagararo gishitse c'ubuntu n'ubukristu. Iyo hageze ibintu vy'amatora, ibintu vy'imigambwe, ibintu vy'ivyiyumviro vy'intwaro n'ikibano, ibintu binyuragira nkaho hanze, kabona uti vy'ukuri uyu munsi turacakeneye kumenyesha inkuru nziza. Niyo turiko turumvirizanya hagati yacu, ukumva ingene ivy'Imana tubitwara mu tuntu tw'udusaku n'inzankano, ukabona umenga urunturuntu ruracari rwinshi. Mutima n'inkomezi ziwe n'inkuru nziza yiwe ntiharagera aho bitegeka imigenderanire yacu, ntiharagera aho bishikaho twumva yuko ari wadutwaye by'ukuri. Niko urunturuntu ruzogumaho, ariko ukumva yuko ko ari we impera n'imperuka, afata ijambo rya nyuma agatumbereza ubuzima bwacu. Amagara make ntabura mu bantu, mugiye usanze umenga niyategeka byose mu bantu, ugahiga kumva ubuzima bw'Imana hagati yabo ukabubura, kagira uti aha hantu harakeneye kumva inkuru nziza ukundi gushasha. Bagira nti rero ikintu gikomeye nagomba ko tuzirikanamwo nukumva ubwo bubasha bw'ineza, bw'akanyamuneza, gusubira kubura ukuri k'ubuzima ukundi gushasha dutwaye muri twebwe nk'abakristo, kugira ngo dushitse ahantu mbere twumve yuko dutegerezwa gushira abandi Yezu Kristo yapfuye akazuka, kuhazana akanyamuneza. Mbe tuzobigira gute? Mbere ni mu bihe bigoye, hari igihe dushobora gusanga duhanganye n'ibihe bigoye. Ibigora mu buzima ni byinshi, hari bitugorera hamwe muri rusangi, n'ibishobora kuba bigoye kuri umwe mu kwiwe. Ubwo turibuka yuko dutwaye ubushobozi bw'ubuzima budasanzwe bwo dutuma dushobora guhangara ivyo vyose, mbere tukabandanya tuguma turi isoko ry'ubuzima bushasha n'akanyamuneza mu bandi. Paulo na Baranaba bashitse aha iriswe, Paulo abonye ikimuga cari cyuzuye ukwemera, agaheza mu izina rya Yezu Kristu akakibwira ati haguruka. Ntitubone gusa ibimuga, ubumuga bw'umubiri gusa, ariko iki gihe c'aba Paulo nukuvuga yuko bahungiye ahantu mu buryo buseruwe n'iki kimuga hamugajwe n'ibigirwamana byinshi. Uyu munsi hari ibintu tubona bimugaje, iyo ndiko ndatembera nkumva muba ibintu biharaye ngo by'abantu bamugajwe n'ibintu byinshi by'inzankano, gushikaho batezanya ngo ibintu vy'ishano rica mu muyaga. Ishano, hari abantu baba sinzi ko arabapfumu canke abantu aho mu Kamenge babiciyemwo amafaranga menshi, ugasanga n'abantu batunze baramuga barafise uburi bajya mu Kamenge, iyo bikomye aca yirukayo. None wewe kutigera uzi wanje kandi uzi ko ni pati nanye ishobora kugufasha ikintu. Ugasanga naho tuvuga ngo turasenga Imana, hari ibintu by'ibigirwamana tukigenderamo, ububasha bubi tucemera, umuntu akibaza ati none ubu Kristo bwanje bumariye iki? Bumariye iki? Ugasanga hari ibintu byinshi bikitumugaje,
bituma abantu twubakira ubuzima bwacu ku bwoba n'izankano. Ico ni ikintu kimwe mu bintu bitumugaza uyu munsi. Iki kimuga Paulo yamuguruye irisire ni ikimenyetso Yezu yatanze c'ukungene ashaka kubakura muri ubwo bumuga bw'ibigirwamana vy'uyu munsi. Ubu bumuga budahera igihe hageze ibintu vy'amatora iwacu, ukumva ingene bamwe n'abandi bahakwa kwinjira namwo, aho ducaho mu mayira ukumva indirimbo baririmba zirimwo urwanko, nta rukundo zirimwo, nta kuzana imigambi myiza, haba n'ukuririmba imigambi myiza, baririmba ibintu vy'urwanko, gutukana, kandi ugasanga bose baryohewe, hageze bakaca baja gusenga Imana. Uko niko gushira Imana imbere canke niko gushira Imana ahandi? Ukumva umuntu ariko aravuga yuko harimwo hanukamwo akantu k'urwanko, guhiganwa nabi n'uwundi. Twemere ijambo ry'Imana ridukoreko no ngaho. Hari ikigirwamana uyu munsi gihakwa gusubira kutumugaza, kikagushira imbere ikintu c'umugambwe n'ivyumviro vy'umugambwe, kikakwereka yuko umugambwe wowe urusha agaciro ishusho ya mwene wanyu, ngo nuko ari ngaha canke nuko ari ngaha. Ugasanga umenga ugira ukwiyamamaza kwawe uhiga nabi. Hariho kujya kwiyamamaza ko kwa heru televiziyo n'amaradiyo vyakoranye. Hariho kundi kwiyamamaza kandi usanga gufata cyane mbere gusumba nabijya kumwe kwa porta umwango ku wundi, umuntu ku wundi. Hariyo uri kutanga y'ibiki? Utanga y'ibintu bimugaza abandi canke uri inkuru nziza ije gutuma igihugu kiva mu bumuga bwakimugaje imyaka n'iyindi? Iyo uganira na mugenzi wawe, iyo mwicaye hajya mu masano muraba televiziyo, ubwo nta bumuga buduserukamwo, ugasanga uri kurabisha amaso akimugajwe, kandi uri umukristo urafise ubundi bubasha bwo gukiza aho hantu bukazana ubuzima bushasha mu bandi. Dusabe natwe kugira ngo ntituronderere ibigirwamana n'ubumuga kure, ariko tumenye kubibona mu buzima bwacu, hanyuma dusubire twibaze tuti Kristo ni inkuru nziza yiwe, yapfuye akazuka. Birahimbaye ko turiko turagira ibi bintu by'amatora, turiko turahimbaza na Kristo yapfuye akazuka. Uzaniye inkuru nziza ihe ya Pasika, abugiye kwiyamamazamo, abugiye kubwira uti ni muntore, ni munshira imbere. Niyihe nkuru nziza ubazaniye igaragaza ko Kristo ari muzima muri wewe no mu bandi, muri iyo migenderanire ya misi yose? Niyihe nkuru nziza ufitiye abandi? Ntuvyibagire, Imana ikagira iti narakwibarutse, nakugize umuco w'intara. Mu gusozera dufatiye kuri iki gisomwa nyene ca mbere, tugerageze rero kandi kuraba ibindi bigirwamana uyu munsi bihanze isi uyu munsi. Ikigirwamana ni ico cose gitegeka muri twebwe, kigaheza kigasubirira umwe, tugaruka tukamubesha rimwe rimwe tukamubwira tuti ni wewe mugenga wanje. Ugeze hariya mu rudandazwa rwawe, Yezu arakugenga. Ugeze mu migenderanire yawe na naka, ni Yezu akugenga. Ugeze hajya ku kazi, Yezu akugenga. Ego nitwaca tugira tuti ibigirwamana biragutwaye wese, ariko hari ahantu mu mwanya munaka hari ikindi kigutegetse, ugasanga umenga casubiriye Imana, nubwo utoba umwanya wose ikiringo cyose cy'ubuzima bwawe. Dusaba Umukama aduhishuke, atumurikire, mu Gifaransa atuhevere, apfukure ico
ico gitambaro usanga gishobora kuba gipfutse umwe n'uwundi, umwe wese arabe, ugasanga hariho ikintu kindi kimutegeka iyo ari muri ibi canke biriya, ku ruhande uru canke ruriya rw'ubuzima bwiwe, ugasanga si Yezu arahategeka vy'ukuri, ugasanga hariho ikigirwamana coba kingana uku canke kuriya. Umukama adukize na cane cane ivyo tubona ari ibigirwamana vy'impararo muri iki gihe, ugufata nabi imigambwe na politike, sivyo vyari bibi, ariko ingene tubibamwo bikatwugaraniramwo, bikatubuza kubona ishusho y'uwundi kwirimwo ishusho y'Imana, ico gihe gica kigucikira ikigirwamana, gica kigucikira ikigirwamana. Iciyumviro kinaka igihe kikonkoye kuri Yezu Kristu kirahindutse ikigirwamana. Umugenzi wawe naho yoba asenga, naho yoba ari patiri, akaguhushisha akagucisha mu yindi nzira, akakubwira ikindi kintu gihushanya na Yezu, ugaca wemera ukajana nabo, arashobora kuba ahindutse muri ako kanya ikigirwamana. Telefone, WhatsApp, Facebook, YouTube, gategeka ku buryo iguhushisha inzira ya Yezu Kristu, muri uyo mwanya irakubera ikigirwamana. N'ibindi vyinshi usanga dushobora guha kugira nti agaciro karenze ako dufise ku buzima bwacu, karenze n'akimana, ugasanga biraduhushishije inzira, ikintu duha une valeur absolue, ugasanga nico usigaye wiyumviriramwo ibintu, nico kikuri tumuri ubuzima bwawe buringanijwe uku canke kuriya. Nigiki gitegeka iwanje? Ese Kristu yoteba akazofata ikibanza cose uko tubaho, ntituzimirire muri ivyo bigirwamana vy'uyu munsi, ahubwo aba ariko Kristu afata ikibanza cagutse gusumba. Amen.